Hello, inshuti bakunzi ba Isanamu Media. N'umunsi kuri microphone twaje ata image tuzanye ariko turaza kubereka ibintu biko biraba muri entertainment yacu. Nkuko mubimenyereye inshuti ya bose, the MOS man of strategies, the antivirus, Mr. Monoho, MOS. Hey, ariko avuga iki muri entertainment neza na neza. Muri entertainment hariko amajambo menshi, ibintu bigezweho urabona neza ko ari injyane ariko ubona ko ari zo gucangamusha game hagati ya Big Fizzo hamwe na Lolilo, the living legends. Bose urabona ko arabakambye muri no muziki wa plus 257. Ndaza kubaha amafoto, ndaza kubashiraho ngaha ka video. Lolilo ariko aravuga arasigura ko ariwe yatumye Big Fizzo amenyekana. Ariko namwe abafana muraza gusimbira kuri commentaire muduhe umwihuhezo wanyu ko mubibona eske nivyo canke sivyo. Twebwe turabanyamakuru tugiye kuza turazana trending zose ziba ziriko ziraca kuri entertainment kuri social media nk'aba entertainers. Utiriwe imeze gute mukurikirane muraza kubibona. Lolilo yatanguye abwira uko onye Big Fizzo unda uba wibuka bari bigana bose na debe ndakubaze the Ben yavuze ko aspira kwa Big Fizzo Big Fizzo SPN Big ESP kwande Big Fizzo kugira mu mumenye ninde yabikoze ihe question rero Big Fizzo kugira tumumenye ico gihe mbere hano n'indirimbo zawe nyinshi Big Fizzo arimo ama clip umuntu wa mbere yatwaye Big Fizzo mu Rwanda ninde? Hajya Big Fizzo nagiye kuri Sharina Nina yakoze amasho kuri Sharina Nina areka Sharina duamateka ducira umugani wa mbere yamufasha ukuboko ducira umugani nivyonye mwicomora amapiri ducira umugani none rinde mureke kwiba mwicomora amapiri ducira umugani nagiye gukora concert muri université ya Butare c'était mon concert ninde yamutwaye Big Fizzo muri nani university ya Butare ni ari concert ya mbere abarundi tugiye gukora hariya mu Rwanda. Nagiye na Big Fizzo na Chanel nije nabatwaye ku ngufu zanje hariya murakora amateka twagiye munani muri concert ya Stade Amahoro muri Stade Amahoro hamwe na Chameleone hamwe na Bobby Wine ninde atwaye Big Fizzo nije natwaye Big Fizzo na Chanel kandi wow ninde yabatwaye ariko mukicomora amapire mukigira ko mubizi vrema je nabatwaye afishe none bari bariko canke yari wewe gusa ariko Lolilo Chameleone na Bobby Wine ucuravuga ati abona abantu ko twirirwana canke abatwara no mu modoka nije nari mpagaze cenyene imodoka yari bakunze sana mu media nko nababwiye mwabonye mwakurikiranye video ukuntu Lolilo yi-exprime ukuntu yavuze ikiri muri we n'umutima. Abakambwe bazi umuziki kuva kera barashobora kugira ico bavuze. Eske Lolilo ivyo yavuze nivyo mwamenye Big Fizzo bice kuri Lolilo canke Lolilo kwari gucangamusha game kugira abafana tubandanye tugira turonka ivyo tuvuga. Nivyatevye Big Fizzo yanse ko avyihanganira arasingiye kuri Facebook yiwe official Facebook yiwe page arandika ati I'm not there. Mbesigura ni mu Kirundi sihondi ivyo mundondeza sihondi. Ariko rero urabona ko Fizzo muri ibintu byo kujyana yaramaze igihe yaravyikuyemo ukuntu kuko ariko mbambona umengo aba bantu babiri bafise ahantu bavuye barazinanye kandi urabona bose n'aba legend. Je ko bibazanira ngaha nuko mubibone ukuntu entertainment yacu iri ku rwego muri kino gira ryoshe bituma tuba turi busy dusamarira ibintu by'iwacu hagusamara ibintu by'abanaka n'abanaka bo hakujya bana ko babizana ikintu cyitwa vibe muri entertainment y'u Burundi. Fizzo nivyo yatevye atarasimbira kuri stati yiwe ndabibazanira ngaha afata ijya video arayibatamwo kuri stati nta kintu yavuze yabataye mu video. Urabona ukuntu yanditse yafashe video arayitamo nuko nyene iyo stati ya Big Fizzo mubona. Ariko ngende ndabasomera n'ama comment y'abafana ngende yabasomera murabe ukuntu umuziki uragiye abafana rero
ebana muri kino gihe nabo bari maso umufana wa mbere arasimbiye kuri stati ya Fizzo yanditse amajambo akurikira: no igihe cha niwanyemera après Lolilo yasohoye indirimbo isa na niwanyemera iciramuvumisha yakoze clip video c'est pas Lolilo yatumye umenyekana mu Rwanda. Ni commentaire ya mbere tugisomeye ni stati ya Fizzo. Stati ya kabiri, uyu mutipe sinibaza ko yibuka neza kahise kiwe yatuma avuga ko ari we muri rimvyi yakoze album audio video. Ivyo vyose turavyemeranya kuko Fizzo Lolilo niwe muri rimvyi mu Burundi yatanguye gukora album irimo video n'ama audio. Tubandanye commentaire kurikira nayo. Commentaire kurikira ngo ni mtihani sana, nilifuatilia mpaka nikasema huyu brother muache tu hivyo, sababu mpaka sasa hajajielewa kabisa. Kikubwa tu Big Fizzo unatakiwa kuishi, unajua kwamba asilimia kubwa ya watu ulioishi nao wakafeli, kamwe hawawezi kufurahia maendeleo yako kwa kuwa wanasumbuka kila siku kujiuliza kwa nini wenyewe wafeli wewe utoboe. Ni wanafiki kwako. Ni commentaire igira gatatu. Commentaire igira kane yavuze ati bayita depression, nafunge ipepo nakundi abafana tuko tusabije abafana. Undi aramwandikira Big Fizzo yandika ati karabajya ngo wakabyara we nkababwira ko yasaze ngo teriosema. Asubira ati biratanguye kwiyerekana buhoro buhoro. Fizzo amwishura ariko aratwenga. Ujya muntu umufana canke umuntu yandikiye Fizzo arongera ati ntabesha ngo asigaze micro yo muri studio n'amapiano n'imashine ikora imiziki, irazi ko ari we yama akopya imiziki yawe, ahubwo iyo yavuga ko murama hasi. Afana rero bukwica unyavuga ati Lolilo burya aragukunda Big Fizzo tabizi. Birashoboka barakundana, Big Fizzo na Lolilo barakundana cyane, usibye ko ibi inyari ari kuryosha entertainment, atari kuryosha entertainment. Duherukana na Lolilo iminsi ibiri heze, tukazomurondera Big Fizzo atubwira amajambo abafana bagomba bamugira ukuntu yakiriye. Genzo mumarondera Big Fizzo ndamuzane atubwira ukuntu yafashe ino video ya Lolilo n'ukuntu yayakiriye ku ruhande rwiwe. Nkuko bose ari aba legend, ari abakambi mu muziki w'u Burundi, ndazi ko tuzomenya byinshi tutazi. Ubundi mufana nawe nguyu burya umufana wa mbere ufise ni Lolilo, ubimenye. Twe turakurikira. Okay, bafana mwebwe mukunda umuziki ndundi, mwabonye ibintu biriko biraba muri entertainment. Amajambo ariko Lolilo ntarasubira kuvuga. Ivyo aza kuvuga, ivyo aza kuyishura, mugume hafi, mugire subscribe. Jewe inshuti ya bose the MOS ndaza kubibazanira ngaha. Ariko rero mugire muri commentaire muterera ivyumviro vyanyu. Muterera ivyumviro vyanyu. Eske ibintu biriko biraba ni vyiza mu muziki w'u Burundi? Birafise ikintu vyungura umuziki w'u Burundi canke hari ikintu vyica muri entertainment yacu? Ari ikintu vyica mu vyandike, muce mudusigurira impamvu. Ari ikintu vyungura mu vyandike muri commentaire, mudusigurire eske Urundi umuziki w'u Burundi uza kunguka mu zihe nzira? Uko mugiye kuraba yaba Lolilo yaba Big Farious n'abantu bakoze umuziki hafi imyaka 20 bariko barakora kandi bari on trend, guterana amajambo, gukwaruzanya. Giye ku ruhande rwanje mbona ari entertainment, ni vyiza biremewe, ariko vyozana ugwanko hagati yabo, atagwanko vyozana. Urumva ari show business yunguka, ngenda yishigikiye. Okay, kuri microphone nari kumwe na nshuti ya bose the MOS.
surusaku ni ibintu biriko byaca kuri entertainment, ni ibintu biriko bira trendinga muri kano kanya mu Bujumbura. Abantu batabizi ndazi ko mba nabaye wa mbere kubibazanira, nabaye wa mbere kubibazanira. Mubandanye mugira subscribe kuri channel yacu, ngiye kuza ndabazanya trending news cyane, trending news kumwanya. Guys, mugira subscribe kuri channel yacu ya Isanamu Media, inshuti yabo the MOS kuri microphone. Amasanamu wayakoze yitwa Olivier Photograph. Ciao, mwakoze cyane. Peace my people.